na hataki kuambia watu wao. Yesu urabona nge nagize Hataki kuambia watu wao. Yewe sindi muri ofisi yarantaye mw'ibarabara. Ndi kuri polisi, ndi muri polisi basubiye kuntora kandi irigira kabiri. Jewe sindi muri ofisi, telefone zanje nizo ziri muri ofisi. Ahubwo ico mutabaza muri ofisi, muhamagara muri ofisi. Bishire muri groupe mutabaze muhamagare ofisi byumve, bishire muri groupe yadukundane kugira ngo polisi ndabice yokora. Uyo muntu nacumise jewe ninde ko aribo Yesu urabona nge nagize bahase Dorine yasabye ko bankubita bakanoza bakanyumvisha bakanyumva, ambwiye ati ndeka nagukubitisha muzopfutanye bagiye. Narakubitiwe muri ofisi. Uyo muntu nacumise ninde? Narose imbugita gute? Nari mfise imbugita gute? Jewe ko n'igikoni cabo ntacegereye. None nta bandi bakozi twari kumwe b'abarundi ntibariyo? Ba Florence ba Zaitune ntibabonye ingene nahamagawe? Ndi mu bitaro by'abasazi vyahe ko jewe nkomeye ndi muzima atari izo nkoni gusa nakubiswe. Nacumise ndi iyo mbugita nayikuye. Dorine yagira nyice yamfashe mwizosi n'ubu imihogo yaravyimbye, nico catumye ndamurya umenyo. Nacumise nde? Ivyo bitaro ndimwo n'ivyahe? Nta bitaro na bimwe ndimwo, ahubwo babonye banyishe baca baza guta mw'ibarabara. Nyene abantu bo muri ofisi ntibaza ahantu ndi, bantaye mw'ibarabara. Dorine arabizi. Mu gitondo nazindutse ndandika ku nimero yiwe ndamwandikira. Nayihawe n'umugabo wanje, ndamwandikira mu gitondo ndamubwira nti basi bancungira amatelefoni nzoyatahane. Yanyandikiye ambwira ngo nimero yiwanje ufute no mu mutwe wawe, yaciye ambloka. Amatelefone yanje abiri ari muri ofisi. Muntabarize telefone zanje ntizizimire. Manageri wa ofisi niwe yankubise yamponyora n'ibirato mu gakaraza mpakwa gupfa. Ndi mu bitaro by'abasazi vyahe? Jewe nasaze hehe? Ninde yabonye ko nasaze? Nasaze hehe? Baranjanye no muri ivyo bitaro ko banjanye baje kundaba. N'ubu ntibaza aho ndi, bantaye mw'ibarabara. Imodoka ya ofisi yantaye mw'ibarabara baraheba. Ndi muri bitaro vyahe? Ko ndi muri polisi ndi mu bitaro vyahehe? Mariamu yaratelefonye baramwereka amavideo yanje aho ndambaraye. Avuga ngo bampe telefone ntakibasha no kuvuga, amaraso ari yaturumbuka mu kanwa. Mariamu yaratelefonye bamufatira amavideo y'ukuntu meze, bamubesha ngo nasaze hehe? Jewe nasaze hehe ko ndi muzima? Ezekiyeli narase kumwitaba kuko ibintu bariko baramvugira ntabwo vyari vyiza. Nukuvuga Asiya niwe nemereye kwitaba. Asiya naramwitavye turiko tuja kwa muganga turi mu modoka. Ndamubwira nti nantabarize. Asiya niwe nitavye, niwe yumvise ijwi ryanje ingene ndi gukoma induru. Mugabo ubu nyene bari kubwira umugabo wanje ngo yuko nacumise Dorine. Mbega iyo mbugita namucumitisha yari ivuye he? Ko jewe ariho naringishikiye iyo saha nyene yo mwijoro. Iyo mbugita nayikuye he? Umuntu agwanisha ico afise. Bagira banyice, Dorine yamfashe mwizosi agira nige ca ndamuhekenya amenyo ku rutoke. Nategezwa kwigwanira kuko nanje yaranize yaranyishe kandi ubu mba napfuye. Iyumvire maze kwisobako amasobwe kubera kunigwa nkasigara ndekura urufuro. Naciye ndamuhekenya amenyo mu rutoke, naciye mfata urutoke ndahekenya amenyo abona kundekura mwizosi. Yagira nige n'ubu imihogo simira nta kintu na kimwe mira. N'amaraso gusa nshira mu kanwa yaho banjegeje amakofe mu menyo. Hama ngo naramukase namuriye amenyo nta mbugita je nakoresheje, nigwaniye nk'ico nari ifise. Baca baranjana baja kunta mw'ibarabara. Polisi yantoye. Abantu bakorera kuri supermarket nibo batelefonye polisi ati hari imodoka ya Radawishi ya ofisi itaye umuntu hano nimuze. Baca baraza baca barantora banjana muri polisi. Baravye muri dosiye basanga
hariho iyindi dosiye bari bankoreye yo kundungika muri ofisi bavuga none ko ofisi yari yakwakiriye bigenze gute ugarutse kandi twakurungitse ukomeye bigenze gute kugarutse umutwe wasundutse nakubitiwe muri ofisi ubu rero jewe ahondi nsaba izo telefone zanje muntabarize izo telefone zanje Dorine ntaruhe ngo arariye yoba ariye umuriro izo telefone zanje zibiri imwe iri kwa Florence iyindi iri kwa Dorine muri biro izo telefone zanje muntabarize zinshikire ngaha kuri polisi ndi impande ya ofisi ndi ku gipolisi hafi ya ofisi muntabarize izo telefone zanje ndazironke hama nzofuma ndazigurisha nivuzemwo kuko mu gikaraza bamponyora n'imigere bamponyora n'ibirato Dorine abona ngo barakwica abona Imana imuhezagire azohura n'abandi atari jewe ego nyene abantu bo muri ofisi ntibaza ahantu ndi bantaye mw'ibarabara Dorine arabizi mu gitondo nazindutse ndandika ku nimero yiwe ndamwandikira nayihawe n'umugabo wanje ndamwandikira mu gitondo ndamubwira nti basi bancungira amatelefoni nzoyatahane yanyandikiye ambwira ngo nimero yiwanje ufute no mu mutwe wawe yaciye ambloka amatelefone yanje abiri ari muri ofisi muntabarize telefone zanje ntizizimire manageri wa ofisi niwe yankubise yamponyora n'ibirato mu gakaraza mpakwa gupfa ndi mu bitaro by'abasazi vyahejewe nasaze hehe ninde yabonye ko nasaze nasaze hehe baranjanye no muri ivyo bitaro ko banjanye baje kundaba n'ubu ntibaza aho ndi bantaye mw'ibarabara imodoka ya ofisi yantaye mw'ibarabara baraheba ndi muri bitaro vyahehe ko ndi muri polisi ndi mu bitaro vyahehe abarundikazi bari muri Arabia Saudite barasaba bashimitse mbere bagataka batakamba basaba ababafasha mu kubavugira muri Arabia abakorera ama agency yo mu Burundi ko batoza barabakubita nkuko muza kuvyumva muri nkuru bavuga bati twe turakuze ntituri abana ntitugomba kuragizwa inkoni ntibisobanura ko tutogira amakosa ariko mugabo umuti si kudukubita kubera ko ntitukiri abana uyu mubona yakomeretse ku ntoke ni Dorine ni ukora kuri maktaba yo muri Arabia asanzwe avugira abarundikazi bariyo baramwidogera rero nyuma yaho abatari bake bagenda barakubitirwa kuri ofisi munyumve neza ntibisobanura ko batagira amakosa hariho abatoroka hariho abankakazi hariho n'abahura n'ibindi vyago hari n'abadenderezwa bakaja gukubitwa ibi rero abarundi nkuko muza kuvyumva ngaha baravyiyamiriza bavuga bati twebwe ntitwaje ngaha guhangayika ngo dukubitwe ati nk'ubu Dorine we ntariwe amenyo ntababaye aya menyo rero Dorine yariwe n'umurundikazi mu gihe bariko baramukubita hanyuma mu kwivuna nkuko muza kuvyumva amurya amenyo ku rutoke arisobanura avuga ati je nta muntu nacumitse ngo bavuze ngo namucumise ngo abantu banacumise ariko mugabo iyi saha n'umunota uyu yari yamenye Dorine nkuko yavyivugiye ari mu gipolisi arapfunzwe hano murantunguye umunsi singomba kugaruka ku makosa yakoze oyaye ariko bino bintu vyo kubakubita murumva ko bibabaza reka tubanze twumvirize uyu murundi kazi nawe twagerageje kumuhindura amajwi kumva z'umutekano ntiyagombye kumenyekana neza mwumve nawe uko avuga n'ukuntu bababazwa n'ukuntu bakubitwa kandi ari abamama bakuze uyu n'umurundi ari ino vyitwa n'umurundi akurikira abarundi baje kurondera ubuzima ino muri Saudia Arabia ego uyu nawe nakurungikiye amaudio n'umurundi umukozi yavuye mu Burundi aje gukora ino muri Saudia urumva hari ikibazo cyahuye hakorera ico kibazo barakizi kandi nta n'umwe atakizi barakizi aragenda kuri ofisi amaze kugenda kuri ofisi ashize kuri ofisi hajya kumwumviriza ubisanzwe ni bumviriza umukozi bumviriza kwanza
mwene bosi, bumviriza bosi cyangwa bakumviriza mabuja. Hajya bumvirize kwanza umukozi amerewe gute, mbega byifashe gute. Babanje no kumukubita, baramukubita kabisa, baramunoza kabisa, ati nshaka ndakwice, hajya uzovuga ati nahuye n'umurundi ari no muri Saudiya. N'abavuga ati reka nitabarize hakiri kare, aca aramusemura amenyo. Amaze kumurya amenyo niho baciye bamusugumira kw'ibarabara, ati ngo umusazi yamaze gusaza, ngo gusara yamaze gusara. Mbega turiko turava mu Burundi nibabanza kwanza kutupimisha bakaraba indwara zose tugwaye. Umusazi arashobora gukora akamara umwaka muzima. Aca aramurya amenyo. Mukuri uyu mwigeme si umuntu mwiza, ngo ni umurundi ari no muri Saudiya kwa ba Mariamu, akorera kwa ba Mariamu, ajejwe kuraba ibyo abakozi bakora. Abakozi baronse ingorane bakitwara kuri ofisi, hajya kumwumviriza ntibamwumviriza umukozi, ahubwo bashikaho no kumubwira ati ngo fukama. None twaje gufukama ino muri Saudiya no gufata inkoni bagatukubita kabisa, bakakubita. Umurundi wa mbere twaramutabanjije, turamutabaza kabisa, baramutabariza. Arataha mu gihugu, kandi yatashe mu gihugu yonze yaheze, gushikaho mwe bamwambika igitenge, amagufa yabaye amagufa. None ubundi yatabajije, agiye kuri ofisi, hajya kumwumviriza baciye bamukubita, baramunoza. Ubu hahahari arafise ibibabare, afise ibisebe, kandi yabyimvye, ari kwa muganga. Uyu ni umurundi wo kuvuga ati twese turabarundi, twaje kurondera ubuzima, reka dufashanye. Uca ufata kwera ukubite, ufata abantu nabi. Ubu wowe niwashika mu gihugu, ugashika mu gihugu cy'uwanyu cyo mu Burundi, uzobaho gute? Bazogufata gute? Mbega iyi si urimwo niyiwawe, iyi si urimwo niyiwawe. Ati umukozi agiye akazi kamunaniye, abona atafunguye neza, abona atajya neza, cyangwa bakamwima amahera, ategerezwa kugenda kuri ofisi bakamwumviriza kuri ofisi. Mugabo hajya kumwumviriza hajya batumvirize kwanza, natwebwe abakozi weka ryama ngaho, fukama. Mbega twaje gufukama, twaje gukubitwa? Mbega mu Burundi wacu turakubitwa? Natwe abagore kabisa, tufise abana, nibabona ngo uyu ni umukecuru, nibabona uyu ni umwana, ni gukubita, ngo fukama, zana telefone. Itelefone wiguriye bakayikwaka, bagagukubita, bagagufata nabi. Bakamufata nabi umuntu. Kabuki badufata nabi, ni kabuki badufata nabi twebwe abakozi. Batatukeneye, nibadusubize twese abarundi, badusubize iwacu, turarushe. Mwatubwiye ati tuzobafasha, inzu ya mbere ikunaniye uzogenda ku yindi, iyindi ikunaniye uzogenda ku yindi. Mugabo turashize mu gihugu cyo muri Saudiya, muratwihindutse, muturavye nka turi abantu, turi bikoko. Mwaratugurishije. Mugabo tuzotaha, amakontara tuzoyamara mu bushobozi bw'Imana. Ariko wisubiyeko, wa mudamu we, imbura umumama, imba waravyaye, imba utaravyara, imba utarumvise igise, inkoni irababaza. Mbega nuri umuntu wewe, uri igikoko. Kabuki ugafata mugenzi wawe ukamukubita, ukamunoza, ukamukubita inkoni. Aho rero yamuriye amenyo ariko arikura. Umukozi wose agiye kuri ofisi baramukubita. Je twaje gukubitwa ino muri Saudiya? Je nashaka mbazi, twaje gukubitwa ino kuri ofisi ya ba Mariamu, twaje gukubitwa ino, umukozi bimunaniye nibamuhindurira inzu cyangwa bamutahana iwabo.
bamutahane. Mu Burundi tubuze iki? Ifungurwa zirahari, kila kintu cyose kirahari, tubuze iki? Tubuze iki? Umukozi kweli wo kutumva kabisa, bakatumva umuntu yagize gute, yagize iki gute, yagize gute, baca bakumukubita. Nawe nyine rero yaciye afata aramurya amenyo, amusimura amenyo, ahubwo yamuriye buhoro, yari kumusimura kabisa. Kibi ariko arabwirira abantu ino kari si ciza, akibona ikibi ariko ararigirira bene bacu ino kari ciza, si ciza, si vyiza kabisa, ariko aragira amafuti. Ubonye abantu bariko baratoroka, mukuri ubonye abantu bariko baratoroka, Daniel sindakubesha, abantu bo muri kontra baratoroka kubera inkoni, abantu bo muri kontra baratoroka kubera inkoni. Umuntu wese afise ikibazo, ntugende kuri ofisi, ntugende kuri ofisi. Umuntu wese bakubwira ati urakubitwa, 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 ni kukubitwa. None twaje kukubitwa cyangwa jewe shaka mbazi twaje kukubitwa? Ni kwa Mariamba twaje kukubitwa? None ofisi twaje kukubitwa? Twavuye mu Burundi ati bazotuvugira, none twaje kukubitwa ino, twaje gukora akazi, twaje gukora akazi, twaje kukubitwa. Nyumba tuzi ingorane, ni gukubita mukuri. Dushirireho mu mbuga iyi foto yiwe y'uyu mudada ari no muri Saudiya, Umurundi yitwa ngo Umurundi avugira abarundi, yishire ku mbuga niya muri amenyo ukuntu ariko arayumva. Aha rero habona ukuntu yamuriye amenyo, Umurundi azokwirahira kugenda, azokubitwa ashaye. Ikibi ariko aragirira abanyagihugu, abona ikibi ariko aragirira abanyagihugu atari vyiza, uzobukoze kuko ikibi yamugiriye umudada, ikibi yamugiriye mukuri. Ubu rero ari mu gasho, yego abapolisi ubumviriza amaudio neza abone ko atari vyiza, atari vyiza, atari vyiza. Abarundi bose babimenye ko Umurundi icyo ariko arakora si cyiza, si vyiza kandi si vyiza, si vyiza. Uyu ni wo gutufasha, ni wo gutufasha, si wo gutuponda bagatukubita, bagakubita abanyagihugu kuri ofisi. None bashaka abantu bafire ngaha muri Saudiya, bashaka abantu bafire ngaha muri Saudiya. Mukuri ndagusabye, I'm sorry, umbikira akabanga, I'm sorry, umbikira akabanga. Naho telefone yanje bayinuze byose bica bihitira kuriya mu mama, umbikira izo bukozi. Avyumvise umutero Dorine aho kudufasha, aho kutuvugira, aho kudutabara. Iyo tugize amakosa aradukubita, canke n'abatagize amakosa n'ababeshiwe n'abarabo barabakubita. Si rimwe si kabiri rero bino bintu tuvyumva, turamaze no kubivuga ngaho irenga rimwe. Abarundi kazi bari muri Arabia Saudite no kuri barakubitwa iyo bajanwe kuri Maktab nk'abase gukora canke abafashwe bari batorotse. Munyumve neza, nama ndabahanura aho gutoroka ari bibi, ariko je mbona n'uwotoroka agafatwa solution si kumukubita, kuko nk'ubu bagiye bakubita bakabajya amenyo. Nk'ubu murabona yuko Dorina nawe ari bamenyo n'uwo karakubita, murumva ko atari vyiza kandi amenyo araziraniza. Ni vyiza yuko rero umukozi vyanse boraba ukundi kuntu bamuhana, burya kumujana muri sakana biramuhana cane mu gipolisi, navyo ntibimworohera kuko ubavuye mu Burundi uzi ugiye kurondera ubuzima, ugezeyo rero ukabura amafaranga canke bagaca gusubiza mu Burundi, aho hantu nabo ntibawungutse. Wagiye kujebajeba nta kundi, mugabo nibaza ko atava mu Burundi agiye kujebajeba muri Arabia Saudite. Niyo myidogo rero mwumvise y'abarundi bavuga bati turasavye dushimitse ko Dorine atosubira kudukubita. Je nzorondera Dorine tuganire numve ico avuga kuri bino bintu, kuko si ubwa mbere navyumvise. Kandi Dorine unamuhamagaye aritaba telefone, ari n'ikimubaza arakwishura, ariko bino bintu nzomubaza numve icyo abivugako. Hanyuma mwe mudukurikira kuri chaîne ya YouTube Urugendo News, nzogaruka ngaha ndabahe feedback, ndababwira ati Dorine bivuze ko ibi nibi vyuko yamuriye amenyo navyo azobitubwira, canke nimba yaramucumise nkuko wumvise ubivuga ngo yaramucumise, navyo nyene azobitubwira. Turabashimiye rero, mugire ibihe vyiza. Nitwa Daniel Mugisha, WhatsApp yanje murayizi yewe. Uwo munsi nabazaniye nayo imbere ya ambasaderi kugira ngo nimba mukeneye kuzamo muvugana na ambasaderi mutabaze canke mubwire ingorane zanyu babafashe. Muhezagirwe rero.